Mwiriwe canke mwaramutse bakunzi mwese ba African Sound bivanye naho muherereye mu mpande zitandukanye z'igitsisi. Mu kiganiro bimenye cuno munsi tugaruka ku mateka y'umwe mu bagabo bamamaye cane ndetse umwe mu bagabo bakunzwe cane bivanywe n'impano yiwe ndetse na message ziwe zarimwo kurwanya akarengane. Robert Nesta Marley benshi mwamenye nka BOB MARLEY ni umunyajamaika yabonye izuba tariki ya 6 Ruhuhuma umwaka w'1945. BOB MARLEY n'umuhungu w'umuzungu Novaire Marley na nyina w'umwirabure Cadela Boker. Numwe mu bagabo bazwiho kuba baragize abana benshi, aho bivugwa yuko BOB MARLEY yagize abana 50 nubwo yemeyemwo abana 11 bo ku bagore 7 batandukanye. Abana bari bagizwe n'abahungu 7 ndetse n'abakobwa 4. Mu bana ba BOB MARLEY harimo 2 bamenyekanye cyane, aho twavuga nka Reggae Marley yamenyekanye biciye mu muziki na Damian umuhungu wa Miss Monde w'1976 Cindy Breakspear. BOB MARLEY n'umwe mu bagabo mu gihe ciwe yakunzwe cyane ndetse yamenyekanishije ku isi yose umuziki wa Jamaica udasize inyuma na movement cyangwa umuryango wa Rastafari, aho yadandaje miliyoni 200 z'amakasete ku isi, nubwo atakinini vyamwongoye mu bijanye n'amafaranga bivanye nuko zadandajwe nabi. Ariko hanini ico BOB MARLEY yari yitayeho sukuronka amafaranga, ahubwo kwari uko message yiwe ishika mu bantu benshi uko yabiteguye. Ku myaka 14 y'amavuko yonyene BOB MARLEY yahagaritse urugendo rwe rw'amashuri ubwo we na nyina bimutse bava Inemerze muri Jamaica berekeza Kingston. BOB MARLEY yahahuriye na Neville Livingstone bari bazinanye kuva mu bwana bwabo bakiri bato Inemerze muri Jamaica. Yahahuriye kandi na Peter Tosh, yongera ahahurira n'umuririmbyi Joe Hicks. Inyuma yaho gato BOB MARLEY yakoze indirimbo yiwe ya mbere Judge Not mu 1962 ubwo yari afite imyaka 17 y'amavuko yonyene. Ari kumwe na Livingstone ndetse na Peter Tosh mu mwaka wa 1963 BOB MARLEY yakoze groupe yise The Wailers mu 1964 yaronse amasezerano yo gukorana na Studio One yari irongowe na Saxon, aho bakoreye n'indirimbo zabo za mbere zakunzwe nka Gospel na Rhythm and Blues. Muri uyo mwaka nyene bari kumwe na producer Colson, The Wailers bakoze indirimbo Summer Down yamenyekanye cyane ndetse indirimbo yanavugijwe isi yose. Icatumye ibindirimbo ya mbere igurishijwe cyane mu gihe gito, aho kopi zirenga 80,000 zayo zadandajwe mu mezi make cyane. Muri ayo masezerano kandi The Wailers bakoze indirimbo zikomeye zaje gutuma isi yose bamenya bivanye na politike yari mu byo baririmba cyane, aho bavuga nk'indirimbo zamenyekanye cyane nka I'm Still Waiting, Put It On na version ya mbere ya One Love. Ibintu ntibyaje kubandanya bigenda neza kuko mu mwaka w'1965 The Wailers bitandukanije na Coxon kuko babona abaho uburyo bw'amafaranga butangana n'ivyo bamwinjiriza. Inyuma yo guhagarika amasezerano kwa group The Wailers ndetse na Coxon mu mwaka wakurikiye 1966 BOB MARLEY yakoze ubukwe na Anderson Lita. Inyuma yo gukora ubukwe BOB MARLEY yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo yaragiye gusanga nyina yari yararonse undi mugabo. Ico gihe BOB MARLEY agishika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze muri hotel bitwa Depot, ikitamuza kubandanya yandika indirimbo. Ariko bitewe nuko atafatwa neza ndetse atanakirwa neza n'Abanyamerika, BOB MARLEY yahisemo gusubira iwabo muri Jamaica mu ci ryakurikiye.
Mu gihe Bob Marley yari amaze gusubira iwabo muri Jamaica, yatanguye gukurikirana cyane ivya Movement Rastafari, niko kuyinjiramwo mu gihe gito kuko yabona ariho hantu Bob Marley akura amahoro, ndetse byari bihuye neza na neza n'ivyiyumviro vyiwe. Araho muri Jamaica mu gihe ari mu gisagara, Bob Marley ubuzima bwabandanije bugenda nabi cyane bitewe n'ubukene, maze ahitamwo gusubira iwabo mu gace yavukiyemwo ari kumwe n'umugore wiwe Rita Marley ndetse n'abana babiri biwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1969, bitewe n'ubukene yari afise kandi nanone bitewe n'uko atakintu yabona iwabo muri Jamaica, Bob Marley yafashe ingingo yo gusubira muri Amerika kwa nyina, maze akarondera akazi agakorera amafaranga. Bob Marley yakoze amezi menshi muri garage, aho yahavuye akorana inspiration ndetse n'amajambo yaririmbye mu ndirimbo It's Alright. Uko akora buke buke, Bob Marley yagiye abona amafaranga make make, niko guhamagaza umuryango wiwe, umugore wiwe n'abana babiri, umusanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bob Marley ntiyahatevye naho, kuko nyuma y'igihe gito yasubiye iwabo muri Jamaica, maze asohora amakasete y'indirimbo yise Tough Gang. Iyo Tough Gang yari isigura izina rya Howell Gang, yatanguje Movement ya Rastafari Bob Marley yari asanzwe yarinjiyemo. Diske za Tough Gang ni zimwe muri diske zahombeye cyane Bob Marley, kuko zitigeze zimenyekana na gato, ndetse ntizigeze zinadandazwa ngo zimugarurize amahera. Niko gukora iyindi album mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1971 yise The Best of the Wailers, naho ntiyagera kure. Nyuma yo gukora album nyinshi ntizimenyekana, Bob Marley ari kumwe na The Wailers mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1974 bakoze album bise Natitred. Ni imwe mu album yamenyekanye cyane, ndetse album yatumye batangura gukora namwe mu matourne mu gihugu c'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki ya 25 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1974, muri tourne Bob Marley yakoze mu gihugu c'Ubwongereza, byatumye yigarurira zimwe muri media zari zikomeye cyane ico gihe. Iyo album kandi ni imwe mu zahaye amahera menshi Bob Marley, ko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976 yatumye agurira Chris Blackwell inzu ya 56 Hope Road, imwe mu mazu akomeye cyane, ndetse n'uno munsi afise amateka akomeye ku isi, ko n'imize ya Bob Marley kugeza uno munsi. Inzu iri i Kingston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1975 kuja mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980, 56 Hope Road yabaye inzu yihanahana byumviro mu bya politiki, ndetse igirwa n'inzu y'utugenegene, aho mu nyuma yaje kuba inzu ikomeye mu by'ihinyanyura ry'umuziki, ahakorera imiziki myinshi yo mu bwoko bwa Reggae. Iyo nzu kandi y'amateka yari n'ikibanza cyo gukurikirana ibya siporo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976, Bob Marley yashyize hanze album ya Rastaman Vibration. Iyo yabaye kandi disque ya mbere idadajwe cyane kuva Bob Marley atangura umuziki, yanabaye kandi success yiwe ya mbere ikomeye ku rwego rw'isi. Inyuma yo gushira hanze album kandi ya Rastaman Vibration, Bob Marley yakoze tourne muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Bwongereza. Ico gihe concert yakoze i Los Angeles tariki ya 26 Rusamba 1976,
2023 yongeye kwerekana inkomezi zidasanzwe n'inguvu zidasanzwe za Bob Marley ku masene mpuzamakungu. Iyo album kandi ni nayo yagize Bob Marley igihangange tuzi uwo munsi, ari nayo yatumye aronka abakunzi benshi ndetse n'abansi benshi. Ubwo Bob Marley yariko ategura igiteramo mu rugo iwe, yatewe n'abantu batigeze bamenyekana bari bitwaje ibigwanisho. Abo bantu barashe Bob Marley urusasu rwo mu gituza, bongera kandi banarasa Rita Marley, umugore wa Bob Marley, urusasu rwo mu mutwe, banarasa n'amasasu 5 wari managere wa Bob Marley. Nubwo ivyo byose bitababujije kwitabira igiteramo ca Smile Jamaica cari gitegekanijwe mu minsi 2 yakurikira. Ivyo vyongeye kandi bigaragaza inkomezi zidasanzwe za Bob Marley no kwitangira abantu ko yagiye kuri scene afise ibikomere vyinshi. Bob Marley amaze gushika kuri scene yavuze amajambo akomeye cyane ndetse yanatangaje na benshi, bituma benshi babandanya kumwirukira ndetse bakanamukunda. Ubwo yavuze yuko nubwo yakomeretse adashobora gufata konje kuko ngo abonone isi nabo ntibigera bafata konje, ngo niyo mpamvu ngo ategerezwa gukora cyane. Maze atangura kuboneka nka revelation shasha, nk'umuntu mushasha aje guhindura isi biciye mu muziki. Bob Marley yumva umutekano udakwiye bivanye n'icuka kibi cari muri Jamaica muri 1977 yimukiye i Londres mu gihugu c'Ubwongereza. I Londres kandi yahakoreye na album yiwe yamenyekanye cyane kurusha izindi ndetse yanakunzwe cyane kurusha izindi zose yari yarakoze, ko ni album yigisha urukundo, album ndetse yanakozemwo n'indirimbo yakunzwe ndetse n'ubu igikunzwe na benshi mu batuye isi, indirimbo yise One Love. Iyo album kandi Exodus yatowe n'ikinyamakuru Time Magazine mu mwaka w'2000 nka album nziza y'ikinyejana ca 20 canke meilleure album du 20e siècle. Iyo yayikoze kandi imbere yo gukora album nyinshi zagiye zirakundwa nka Babylon by Bus, aho yagaragara avugira abantu bakenye cane ndetse bigatuma afatwa nk'umuntu w'abantu. Inyuma yo gukora ibiteramo muri Afrika, muri Gabon ubwo himikwa President Bongo, no muri Zimbabwe ku munsi mukuru wo kwikukira wa Zimbabwe, Bob Marley yaje kumenya mu mwaka w'1980 ko afise ingwara ya kanseri. Niko gucaje kwivuza i New York, maze abaganga bakamubwira ko kanseri yiwe igeze kure cyane ndetse banamuha n'ukwezi kumwe ko kubaho. Stress zatanguye kurenga Bob Marley ndetse atangura no guta umutwe, ariko bivanye no kwingingwa cyane n'umugore wiwe Rita Marley. Bob Marley yemeye kubatizwa mu ishengero Orthodox Ethiopian de Miami itariki ya 4 Munyonyo mu mwaka w'1980. Bob Marley yahimbaje isabukuru yiwe ya nyuma y'amavuka tariki ya 6 Ruhumu mu mwaka w'1981, aho yakwiza imyaka 36 ari kumwe na mama wiwe ndetse n'umugore wiwe Rita Marley. Aho hari iminsi mike imbere yuko abwirwa n'abaganga yuko ataco bagishoboye gukora ngo barokore ubuzima bwiwe.
Nyuma y'ivyo Bob Marley yafashe indege imusubiza iwabo aho yashaka kuba imisi ya nyuma yiwe, niko guca yitaba Imana itariki ya 11 Munyonyo 1981 i Miami. Bob Marley yapfubwe inyuma y'imisi 10 i Kingston hafi y'Nine Mills aho yavukira, aho hari ibihumbi n'ibihumbi vy'abaje gusezera Bob Marley ndetse banamushimira kuba yaragize reggae umuziki mpuzamakungu ndetse unafatwa nk'urwanya akarenganyo. Bob Marley yasigiye ubutunzi bukomeye cyane umuryango wiwe, aho twavuga nka Studio Tough Gang na 56 Hope Road. Bob Marley kandi yasigiye amafaranga menshi cyane umuryango wiwe, aho yabasigiye miliyoni 30 z'amadolari. Ndetse Bob Marley inyuma y'urupfu rwiwe binjije amahera menshi kuri disque zadandajwe kurusha gihari.